hari igiteramo twabonye uri kuri afishe bo ica ku Gasaka Festival coco kivuze kwika emwe nimutaza muzohomba. Oh, welcome. John Nini, welcome here. Ça va? Murakoze. Karibu muhira. Sawa, murakoze. Karibu gihugu cy'u Burundi. Wakiriwe ubona gute kungere bakwakiriye mu Burundi? Byagenze neza cyane. Ni imyaka myinshi, imyaka irenga 25 uri hanze y'u Burundi. Ubona gute, uyumva gute kubushitse mu Burundi? Emwe numva ama emotion menshi cyane gose. Ndanezerewe gutaha, ndashitse muhira. Ndana mwaje menshi kunyakira ndashimye. Nturashobora gushika kure ngo ubone hanze ukuntu hameze, ariko ugerageje kuraba ukuntu hasize hameze, mbega nk'ukuntu wabonye aha ku kibuga cy'indege hasanze hameze n'igihe cyatandukanye. Urumva ivyo ntabyo ncibuka cyane gose ma detail, ariko ndindiye ko ejo izuba ryake mpeme neza ndahabone. Abose baje kunyakira. Yes, uyu ni John Nini, urabona ngene bamwakiriye amabango menshi cyane. Ibintu birakaze cyane. Uyu ni John Nini inyuma y'imyaka myinshi cyane. Nyuma y'imyaka 25 atari mu Burundi, amaze gushika mu Burundi. John Nini, wari witeze yuko abantu bakwakira nk'uko? Oya, biranejeje cyane kandi biratangaje. Emwe ndashimye, murakoze. On continue. Yes, Yes, John Nini, uvuze yuko waje uje kuraba famiye abari wibutse Burundi n'abarundi na famiye yawe, ariko hari igiteramo twabonye uri kuri afishe bo ica ku Gasaka Festival coco kivuze kwika emwe nimutaza muzohomba. Yes, ni John Nini, uramaze gukora ibiteramo byinshi, stage umaze kurira hanze muri Europe ziratandukanye na stage umaze zo ngaha mu Burundi. Witeguriye gute public yo ngaha mu Burundi na stage zo ngaha mu Burundi? Ndibaza iyi stage izosumba izindi zose kubera ndi muhira mu Barundi, mubo twakwenye bo tuvukana. Urumva bizo ibintu nyene. Okay, John, mu gihugu cy'u Burundi dufise abastari batandukanye kandi bakora umuziki neza. Nk'ubu mu bastari basanzwe bari mu gihugu. Papa John, welcome Burundi. Ivyo bizoba muzobibona. Yes, John Nini, ni gikorwa uje gukora cyo sacha concert no kuraba famiye wari wubutse Burundi nyuma y'imyaka 25 utari mu gihugu. Waje n'izindi project zo gukorana n'abarundi canke waje kuri izo programme ziwawe nyene waruje uzanye canke ariyo kindi kintu wateguriye abarundi? Oya, sinoza gusa ntiyumviriye n'abandi. Tubwire neza ko kuri projet yakomera neza Burundi, wowe ufise umugambi yo kwizana ngaha mu Burundi? Cyane gose ibintu byose nize hanze ndabizanye ngaha kugira natwe dukure turi hamwe. Urumva muri industry y'u Burundi cyo bakidahari kuri wewe. Urumva ama projet ari specific
tuzoyavugana muri conference de presse kubera bifata umwanya mwinshi ku explica en detail ariko mumenye ko hari ama projet. Mbega ku batazi John ni amazina yiwe y'ukuri yitwa Jonathan Ninahazwe. Yes, byiza cyane. Okay. Jonathan Ninahazwe. Yes, murumva yuko John ni canke Jonathan Ninahazwe. Umaze kubona abantu bangana nkuko ari mwijoro wakiriwe neza n'isizi ry'abantu. Umaze kubona ama pancarte benshi bamanitse hanze. Uyumva gute ari bwo bwa mbere ushite mu Burundi? Oya ni nkuko ndiko ndarota. Mbega wari witeze yuko waza kwakirwa nkuko? Oya ndanezerewe. Akajambo kanyuma ku bafansi bariko bagukurikirana n'abaje kukwakira uno munsi tuvuza yuko babwira akajambo kanyuma turi kuje kuruhuka. Okay, nagomba mvuge ubwa mbere ndashimye cyane gose ko mwanyakiriye nkuko mwabigenjeje. Hama nashise muhira ndaje dukorane mwe duteze imbere twese mwe twigane turi hamwe tuduze Burundi sivyo. Urakoze cyane ku kiganiro haya abanyesha. Merci. Yes, yo ni John ni muramaze kumviriza amakuganira baje kumwakira baje ari insizi cyane urabona yuko ari insizi ry'abantu baje kumwakira. Uyo ni John ni aje ava muri Europe asanzwe afise ubwene gihugu bwo muri Belgique asanzwe afise ubwene gihugu bwo muri Belgique akaba ari n'umurundi kandi yavukiye mu Burundi. Uyo ni John ni ku mazina yiwe yahawe n'abavyeyi bamwita Ninahazwe Jonathan nkuko yavyivugiye muri interview twagiranye n'abanditsi bamenyesha makuru baje ari insinzi ngaha ku kibuga c'indege c'incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye. Turashimiye cyane ku bantu bese baje kuduserukira baje kumwakira John ni baje kumwakira. Turabona yuko ari abantu benshi n'abantu insinzi ntibatinye ijoro ahubwo baje kugira bamwakire kugira bamwereke urukundo bamufise ko bari bamukumbiye. Ni byinshi yama yakoze ni byinshi babonye yama yakoze ibintu byinshi bitandukanye amavideo ama performance aramenyereye cyane muri Europe amaze gufatisha cyane muri Europe arakora ama concert menshi cyane yatwemeje yuko aje gukora ibintu byinshi cyane yatwemeje yuko aje gukora ibintu bitandukanye afite ama surprise menshi ku Barundi na kare nkuko yavuze ati maze imyaka myinshi cyane ndi mu Burundi sinari niteze yuko banyakira nkuko mubona yuko bamwakira araryoye cyane. Tubandanye dukwirikirana uko biko biragenda ko yakiriwe n'abantu benshi cyane bavuye mu mihingo myinshi yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Iyi ni Musema Quality TV Abedi Video kuri microphone ami designer kafata amasanamu. Let's go.